Yesu nashimwe kandi nagome ndabasaba abantu muri ngaha mu mpera amashimana mwongere muyimpere umubyeyi wacu mpagaze ngaha nirata maramaza satani yari yaranteye ibitero jewe kuva mu kwa mbere naragwaye ku kuguru kurabyimba kugera aha mwivi kurabyimba yaho ntagitambuka mfise ibintu binjya ntoshobora gusigurira umuntu ntoshobora no kuvuga namaze indwi zibiri ntarya namaze indwi zibiri ntaryama ndarandembemba ijoro ryose ndarandagenda inzu yose umwana arize umugabo akanzanira kosa ndiko ndagenda ijoro ryose haragera igihe baranjana mu masengesho hariya mu Gatunguru muri Pantase sinzi ko bivukana niyi ndagenda baransengera biranka ndagenda na hariya hepfo yo mu Kamenge ntacyo risanga n'ubundi sinabokewe ndaguma ngwaye ngendera ku ibekiye barasenga umuntu aransengera arambwira ngo tambuka guza imbere nanjye nari nabyimbye mu kirenge baropera harabaye ikigazo aha hejuru haraturitse nkagendera hejuru kuguru ngendera ku ibekiye ngenda ndasimba hariya barasenga mba mfise umupanga yapanzi wanje abarankamera nk'uko ndi ngaho imbere dushitse haheze iminsi tangura kunyigamba ngo nagiye gusengera ngo ku rusengero rwabo ngo umupasiteri wabo ngo yaciye antuma ngo ningene njanye umugabo ngo badusengere ngo kuko byanteye ngo byari ibirozi by'iwacu nawe nukuri imbere y'Imana navuze ati ntabyo yigeze avuga ati none iryo shengero yarari rimwe ari umwo mu mama niwe yabyumvise wenyene ko yaciye kuvuga ngo pasiteri yavuze ngo njane umugabo ngo abanza musengere aja ngaharantuka ndaja ngaho ndahora mugabo imahacaraza umuntu aza gusengera hano acaranzana ngo ndakwereka ahantu basenga ngo hari umupasiteri afise amavuta ndaza ndasenga kika ku karago mu yindi samedi ndaza ndatonda njya kwa pasiteri ndagenda aransengera arankora ko ndataha numva ndemurutse yabekiye nayisize ndasubira ndagaruka basinze umunsi batubwiye ngo tuzane dutore ma envelope ndayitora acabona ngenda ndacumbagira nari mfise ni bande ngaha baraboshe acaransengera arakora kuva ico gihe asengeye sinigeze kugendera kuri beki ukuguru naciye nangura guhonyora hasi ndagenda uno munsi rero igitangaza nabonye numvise uku kuguru kwanje hamwe tutambye urukura duterera ikorase ndatambye igisirimba numva ukuguru kurakunze mana iyo mana muyimpera amashi nagombe mara hano nahabonye ikiganza c'Imana sinora ukuntu nzahavuga gusa umuvyeyi wacu Imana ibandanye imwongera amavuta azoguma asengera n'abandi Yesu akumpezagirire cyane.